Iyo chame basanze bitameze neza hari umuntu agukorera ibintu ukavuga ati wow ati kera hose wari he yego biraba kozi ko munsi oya pe jewe nyene urumva uwundi n'uwundi ku ruhande rwiwe je sindaba ngo nakango arabizi cyane jewe ndabizi ku ruhande rw'iwanje uwundi nawe abizi ku gatwe kiwe nabizi ku gatwe kiwanje umva vyose nahakoresha agakingirizo none no bivuga gute ni yego niyo solution agakingirizo ni nziza yego ninde kwimera hano kuri micro ni abari serie nkoresha imbuga nyinshi hariyo Facebook, Instagram, Twitter aho sashobora kunyandikira kando uko nambara kera siko nambara ubu kuko bivanye nuko ibihe bigenda birahinduka urasanga umuntu yahinduye bivanye n'ahari canke n'ivyo ashaka gushikako canke n'ivyo arimwo mw'uwo mwanya abo wahisemo kuko nta muntu yo gufata ku nguvu oya sinibaza umunsi biba vyabaye kubera iki ni giki ubona ko cyatumye uvyemera STV every story matters. Yes, 1 2. My name is MC Andy, Mr. Solution, Mr. Emotion. Banafasha kandi kanya kugira ngo mvugane nabo bagiye batandukanye twungurana ubwenge dutwenge tugyoherwe twigishane duhanurane cyangwa se tugira ikiyago ariko tuba twifuza kugira ikiyago ciza nankeka yuko hari uwatumye tugira izi mpwemu n'izi nguvu zo gusubira kwicara kuri kino kibanza reka dukengurukira Imana yadushoboje buri kimwe reka kandi tubibutse ko turi ku kibanza ciza cyane kiranzira Paulina ikibanza gifise piscine gifise ibifungurwa ivyo kunwa bigiye bitandukanye nizera neza yuko atakinyobwa mworondera mu kibure yaba ivyambiye canke bitambiye ndaguha ikaze kuri STV ndi kumwe n'umutumire ndi kumwe n'umwigemekazi umukobwa mwiza cyane amaso yanje anyereka ko ari umurundi atavanze na gatoya ashobora kuba avanze ntavyo tuzi turaza kubimenya ariko ico tuzi avuga ikirundi izindi ndimi hazi ntazonzi dushaka kumumenya rero kurusha ariko kandi aguha ikaze kandi kugira ngo nawe umumenye nkuko nanje unzi urahawe ikaze mukobwa mwiza abakunzi banje bakunda ibikorwa byanje n'abakunzi bicano yanyu bose ndabaramukije ndayifuriza amahoro y'Imana aho babaherereye tukabibutsa kandi kugira subscribe canke s'abone no kugira amapartage menshi kugira ibikorwa bibanzanye bitera bije imbere nivyo no basaba ava ko dutangura ukaba ufise n'umugabo canke se umusheri mu mpera ikibizo ninde kwimera hano kuri micro ufise ibintu bibiri nifuza kuvugana nawe ndavuga ku buzima busanzwe ndetse tuvuge no ku kazi wo bukora peut-être n'akandi kazi wo bukora kinyegeje birabaho vyose birabaho mu buzima hari ibintu dukora usanga abantu batazi mugabo wewe ukabuzi yuko hari ico ukora bishi batazi ego umuji hararyoshe ego hararyoshe kuko hari ubuzima bwinshi butandukanye hari totale ariko nawo kwibagira aho yataye uruzogi ego ariko nawe ukimanuka ndazi ntiwasuka hari akantu kiyongera simpaririye akiyongera koko karahabaho ariko icyo navuze cyane nukutibagira iyo wataye uruzogi ego nk'umuntu gusaba mpagakado uwo mpiki ubunyene akakado oya ntako nagenda tumukata umushatsi gato yoka naco nawo ntawo cyo kumari umukobwa mwiza yarampaye agakado nzohago havre ibibazo bitatu nawe wombaza mu gihe ubaye umumenyesha makuru nibi cyambere no kubaza ivyo mukunda kutubaza natwe usanga ngo urafise umusheri ndamufise wow c'est bon kandi nkunda cyane aho ni vyiza ikindi no kubaza uwo mukundana hari ikintu aragukorera ukumva nyene wumva wo muheba kumva nyene umenga abantu bose urabazi kenshi aramaze kubinkorera ariko kubera nkunda nkunze nkavuga ati none mvuye nganzo canja hehe cyangwa umayo tu ariko kenshi barabinkorera nayo ndizera ko ndabikora nta mwera ndahari bibaho vraiment cya gatatu no kubaza ndakubaze gute abakobwa ukunda abakobwa bameze gute umukobwa nkunda w'umutima ukunze ariko kenshi ndazi ko nkunda umukobwa afite isuku
wow c'est bon afise isuku nk'umukobwa mwiza. Ndamukunda tu. Je sinkunda umukobwa mubi, nkunda umukobwa mwiza afise isuku. aho ni bona Afise isuku kwe ntaho twohurira. ego nico abantu benshi abahungu benshi nico bakunda cyane cyane. Ukunda ubonane n'umushiri wawe mwijoro canke kumurango? Mwijoro nose ndabikunda. Kumurango. Ego. Yani umubona uku fresh. Ego. Have yihindura zimurindi sura. Niho mwijoro vraiment je sinkunda gutembera ijoro. Oya vraiment. Kumurango none bigutera isoni. Isoni zikuri kumwe n'umuntu mu byumva kumwe mukunda. Shaka mwijoro kumurango irantera isoni. Mwijoro nawo nyamba ubwiye kurara nanjye sikora 18 ugasanga bitangwe nka 18:30 gushika nka 2 ugaca witaye. Oya ivyo mwijoro wapi nta kunyegeza. Kumurango uri nitarukatse. Oya kumurango mu kugo mwatsi taragiki ko basanzwe habona. Umushiri wawe uramukunda cyane? Ndamukunda pe. Nigiki ubona ko utomukorera? Kumubesha? Ego. Aho kumuvanga ubikora. Oya wavuze kimwe. Icyo ubona? Urumva wavuze kimwe. Icyo nico nahereyeko. Uramaze kurizwa n'urukunda guha. Donc ugakurura ryose zikubera umunezero mwinshi. Ego hari umuntu agukorera ibintu ukavuga ati wow ati kera hose wari he. Ego biraba. Kozi ko munsi. Oya pe abari secret ya babiri. Actinga gato nyereka ingene wavyitwaye mu misegonde 10. Ingene wihanaguye amosozi kuko amasozi kenshi y'umunezero umuntu arayaprotege. Sinzi kurayibona. Ni yandi usanga ugiye kuzibira. Oya sinobishobora. Actrice ariko. No. Okay. Ushigwa muri mood nuwo muri kumwe kugira Boko actinga ndazi ntuza kubikora kwa kundi hari hakantu kabura kuko siko bibaye ariko mu actrice nshaka ko ejo turonka isoko ngaha nyene si ingo acting muri film yanshaka kuba kumbera mu actrice. Ya ubikeneye ndahari tu azanyegere ariko ubunyene sinobishobora bisaba nyene mbe muri mood yavyo. Fasha ufate uko amaso yawe. Ndafate gute? Umere nk'uyafuka. Kujya bagira ngo surprise ngo sinzi nagiye surprise. Umanu yugombura w'umusheri wawe yakubwiye ko agomba kugirira ikintu. Uciye amanura gute amaboko? Ushobora kugira uku cyangwa ukamanutsa buke buku. C'est tout. Ariko urizewe kumeze neza. Ego. Cyane ya sample. Zirabira kuki? Ndavyumvamwo. Cyane ndazi kandi uroroshye. None nkora siporo nyene Ajya agira yafise. Ajya na mike. Ajya ntaho mbona na mike. Boga nivyo boga mo nyene. Urabifise. Mvuge gute. Bigita bifise muzanumva umengo nta umugabo aca gutoga. Walizira ko ari sawa vraiment. Même ça bien. Ufise byose kubera iki no ubibura gute kandi wariteguye. Imana yaraduhezagiye muri sinovuga ko ari byose ariko vyinshi nkenerwa ku muntu w'umwigeme. Nizere ko hari ivyo Imana yaduhezagije kandi dushima. Imana guhezagire n'ibindi vyinshi bigaruka. Amen amen. Bibiri bona bikuryohera cyane ko ufise umwana nibi bigaruka kenshi nkawe. Je kubera mfise umwana kenshi hari ndiyumvira gukora cyane kubera ki kazoza ku mwana wanje avuga ati nkore cyane ejo canke ejo niyamara gukura ntazo nsabe umukate ndawubure ashaka kwambara neza vyanke. Ico ni cyambere gituma nkora cyane. Kindi kinezera cyane iyo ndamubonye turi kumwe ariko arantwengera tuko turatwenga ni ibintu vya mbere vraiment biryohera umuvyeyi. Ego. Félicitations ukibona. Merci. Nanje ninarondera ko turamahasa byose birashoboka uzocuma kimwe. Ni warondera he? Nde umwana tu. Ego courage. Urakoze kunyankuhaje petete nzoci wawe sinzi none hari umenye ivyeje. Ndagukunze nzoca ndeka kubivuga. Sasa nzobivugira kuri kamera.
Ivyo nyene vya kamera hari igihe bicubona nyene bari mu mikino nta bintu vy'ubuseriye vyarimo. Ego. ariko nyuma y'ivyo abakunzi banje cyane cyane abasore barafise ingeso nizaniye umukobwa mwiza uyo dusabira ka nimero wandi none ngirene genda ubivugiyeko uwo uzogasaba tuzogatanga cyangwa tuzokimana twabona ari serie basi tuzokamu Niba ari seriye nkoresha imbuga nyinshi hariyo Facebook, Instagram, Twitter aho sashobora kunyandikira kando nizeye ko nishura message from ninabona ari seriye ishitsa bwati jewe izo zose kenshi ndazikoresha basi je tout droit ndaca kuri WhatsApp WhatsApp tuyimuhaye inbox basi umwe cankwe babiri ntituzorenza erega hajya gutunga nimero y'umuntu ni ikintu simple washobora kuyitunga ntimunavugane kandi uyifise urumva je mbona biba ari bisanzwe gutunga nimero y'umuntu arige mu uyitunga ntimunavugane cyangwa iki ni ibintu simple. iyi game uraririmba no munsi urafise indirimbo zirenga 4 mvuga uko ndazirarenga muri izo ndirimbo 4 dushaka kumenya gatoya mu munota umwe ni umwaka yari wumvise ko wowe umuririmbyi nawe bwa mbere ninjira muri studio hari muri 2017 ego no musi wa mbere ninjiye muri studio nagira ngo nzoshonda nabiheba ariko usanga nabandanije ego ariko ijya myaka hari amafoto tutugera tubona postinze sinzi ko wayifotoza uri wenyene no mu photographe ukacu yagumana muri telefone ariko no munsi hari utuntu ndiko ndabona nkavuga ati wow uko nambara kera siko nambara ubu kuko bivanye nuko ibihe bigenda birahinduka urasanga umuntu yahinduye bivanye n'ahari canke n'ivyo ashaka gushikako canke n'ivyo arimwo mw'uwo mwanya ubu urabona vyopfa kuba ukavyara utavyiteguriye oya ubu sinibaze ko vyoshoboka oya prem nico gihe nuko nari nkiri umwana tu ubu sinibaze ko vyoshika Kweke wibaza ko kubeka ibitoshika kugira ngo undi muntu yavyaye bitaraba canke utaravye atifuza kuvyara hataragera ntibizomushika azoca akoresha icyumviro cyawe oya kuyokoresha ivyumviro by'iwanje impanura ariko icyo harura no kwihangana kuko abihebe ajya mwe warabihebe umve vyese nahakoresha agakingirizo none no bivuga gute ni ego niyo solution agakingirizo ni nziza ego none vyanse kwaheba burundu yikingire irakinga gutwara imbanyu utifuza ingwigwara bivega no hino ego nico novuga sigura yuko nawe vyanse kwihangana niko ukoresha tout simplement bishitse vyase ko nihangana nyene tu none sindi umuntu narindi sizimo abantu bavuga ngo tuguharura iminsi bizi wewe je ntavyo nzi bijya navyo nivyo birizeweho hari benshi arabo bikunda cyangwa asanga wihenze wihenda gute birabaho ugasanga nyene wihenze guharura umuziki urimwo imyaka uri kuja mu myaka 5 ubu rero kuko wavuze ko watanga mu 2017 uno munsi urumva yuko ukunda kuryo tohe vraiment sinabaze ko noheba umuziki oya gusa ndashobora ko ubu ndiko ndinjira cyane muri cinema shobora basi kugabanya music nkinjira cyane muri cinema ego kuko bivanye kuri université y'u Burundi mpejeje droit vuba ndifuza kuba umwavoka hari rero Imana inteye iteka iyo ntambwe nkayishigako hari ibintu hari igihe ntazoronka umwanya wo kwinjira mu muziki cyane gasanga mbaye busy nabo banyagihugu canke abandi bose bazoba bifuza kunyitura umva hari ivyo nzoshangabanya ugasanga nyene ndagabanije basi nzoheba burundu zofuma nkora rimwe mu mwaka ariko nkore iyo umuntu afise service kanaka umushobora kumukenera kugasanga uri umukobwa abonye ati ahubwo nturinde kuma mahera hakugwa iki biramaze kugushikira nutubwira umuntu ako gusabira amaze gushika birabaho ugasanga nk'ubu hari igikorwa ugomba gukora ukagenda ukamubwira ati ndagusabye bikunda unize hajya ahantu canke iki niki ugasanga akubwiye nta kibazo uzoze tuvugane muri kumwe ugasanga nyene nakubwiye ati bizogenda ukuntu nta vy'amahera nkeneye wumva uri ready ibintu nuko ukora ikiwo biravana nawe ego bivana nawe hari gihe ureka cyangwa ugakora
byose bibaho mu buzima. ariko iyo ubikoze haba harimo blood of cyangwa ni wenda uba wahisemo ati ndagikoze kuko peut-être Oba wahisemo kuko nta muntu yo gufata ku nguvu. Oya sinibaza. umunsi biba byabaye kubera iki ni giki ubona ko cyatumye uvyemera Birashika bivanye n'ico nawe urondera. kandi ngo icyo ururondera uraraba ko kiruta icyo bagusabye. Ego birashitse nk'umusheri wawe uba ufise muri iki gihe aciye abimenye yosubira agaca kubuza guheba umuziki ati ko abantu bagomba guca baca gusaba ibi n'ibi ko nta muntu aryoherega umuntu umusheri wiwe bamusaba ibintu nk'ivyo arabimenya aca bagahagarika umuziki woci uhagarika. Ubu navuga ko ibikorwa byinshi nkora hamwe ari wabimfasha umva nta mpamvu zo kwirirwa ndajarajara ngo ngiye ukunuku. Ego none aje asanzwe ukora umuziki ategereza kugusapotinga none aba yasanzwe ukora gusa ntuze namuvuga nawe uzi vram namuvuga ego vuga narigeze kuvuma na Jadix niwe nyene nabyanze Jadix n'umugenzi kuva kera vram ego twarakoranye indirimbo ego n'umugenzi tu si wari wakora ibintu by'umuziki musheri wawe ntaririmba nta bintu by'umuziki vraiment rero pe nikiye kintu ubona yuko je ntogena ntakubajije kandi ukavuga ati je ikintu giye utakimbajije vyo mbabaza. Cyo novuga nuko hari igikorwa gishasha ngomba kuzana bwabimbwirire indirimbo vuba mw'iyi minsi vraiment zaba ari featuring n'undi mukobwa yitwa nde Neza ko bazomumenya ni vyiza ko tumumenya oya nk'untama coming soon ndagira mba ndamuvunza ubunyene gusa igikorwa kirahari asanzwe aririmbaho ego asanzwe aririmba ndaza abakobwa mugendana ariho ba Shan Queen ariho ba Monia Frere ariho ba Thailand ikajimba ndabakurikirana wewe ntituriga tunavugana nta na rimwe from ndamubona cyangwa ni umwe ari ndamwibutse uwo mukobwa ashobora kuba ari umwe muri France mire kame siwe muzomubona vuba akazi ariwe arabizi arakurusha nabuze ko abizi arakurusha kuri wewe jewe nyene urumva uwundi n'uwundi ku ruhande rwiwe je sindaba ngo ngo arabizi cyane jewe ndabizi ku ruhande rw'iwanje uwundi nawe abizi ku gatwe kiwe nabizi ku gatwe kiwanje tuzosubire kandi undi munsi ndagukeneye nize kuzonyitaba nukuri nta kibazo ndahari ego abakunzi ba STV namwe ndabashimiye cyane ndazi yuko mudukunda kandi banajya mudushigikira n'uyu mukobwa ndashirayo link yiwe muce mumusanga kuri YouTube murabo turirimbo twiwe muce mumwana amakomantere ko muzoba mwabibonye kandi wandika ati mvuye kuri STV nji wawe kugira ngo abone yuko mwavuye wanje muzoba mukoze cyane murazi yuko turiho kugira ngo tuyage na benshi bagiye batandukanye w'ikiganiro cyaryoheye natwe turamukunda uwo kitaryoheye natwandikira tubwire ibyo ashaka tubimuzanire nico tubereyeho ngaha murakoze cyane cyane muraba agaciro cyane bye bye ciao ciao STV, every story matters.